kandi ko ndakubwire ikintu umuntu abura agapfa ni kimwe nivyo kurya gusa sawa nta kindi kintu ushobora kubura mwiza naho ubura nyoko urarya naho ubura so urarya naho ubura shiri wa umukunda umvuga ati ntagufise sinobaho urabaho mugabo ukabura ivyo kurya nivyo kunwa aho urapfa sivyo nukuvuga bibira avuga ngo iyo dufise ivyo turya nivyo tunwa ivyo gusa biba bigizene birahagije kugira dukore turabara mukije bariko baradukurikirana Ikimamara TV tuba duhari iminsi yose Genesis Mix kuri microphone hariya kuri kamera hariya Mix uyu munsi rero dufise umutumire murabizi ko igisatani hanini cha gospel ni kimwe mu bintu twitaho cyane kugira ngo uru ruhande nago ruduge cyane ku buryo mu minsi zo rusanga ha mu karere abarundi bari kuri classement ya hafi canke kwereka tutoba n'abambere turi kumwe rero n'umuntu ngaha anya umunyacubahiro nko murabibona Leka dufata kanya kandi tubanze tumuhakanya abanze abaramutse agire ko nabidondora mwese muri ko muradukurikirana nizere ko muza kubinezerererwa turabara mukije mutumire amahoro meza kuba ko baradukurikirana imbere yuko tugira ico tuyaga twe twifuje yuko mubanza kubidondora kumbure benshi harimo ababazi ariko yugeze kumbonesha kure uko biriko sintabura umuntu mushashe yongera ko reka tutangure twidondora nitwaye Sarakiza Sami Worship Sarakiza Sami Worship abantu bakuzi kukiga Sarakiza abantu banzi ku mpano yo kuririmba gutazira guhimbaza Imana uvuze impano yo kuririmba ni kuvuga gospel tuvuze gospel abarundi mbere benshi bumva igifaransa kurusha n'ikirundi tuvuze gospel niho baca bavyumva n'ingoga ni indirimbo mpimbaza mana indirimbo zo guhimbaza Imana indirimbo zo gutazira Imana nivyo banzimwo ibi bikorwa mubikorera hehe ni mu rusengero ni ku giti cyawe canke byose birajana na mugabo mukorera muri eglise ubwa mbere ni ku giti ciwanje nka Sami Worship hanyuma kandi no mu eglise naho ni kabisa nsanzwe ndabikora kuko nsanzwe ndongoye n'umugo guhimbaza no gutazira ariwo twita Lightness Voice ikorera ngaha mu Kamenge kuri 13 ngaha muri Twinyoni Lightness Voice ubu turi kumwe ni Sami urumva ni Sami Worshiper ikibazo benshi baca bibaza uvuze ko ubikorera mu eglise abaririmbyi benshi ari akantu kaka block kakunda kudufata ugasanga umuririmbyi aririmba neza mugabo abikora muri eglise ku buryo mu eglise yindi bamuhamagaye usanga uruhusha rugoye kugenda imigozi ifashe Sami ingana gute kuva muri eglise arimwo kuja gutanga ubwo butumwa mu yandi ma eglise Yesu yavuze ngo ndabaha yubasha mugende mu muvuga ubutumwa Yudaya no kumpera y'isi eglise ndimwo ndayikunda cyane ntabwo imfata umwanya wari wose ukeneye Lightness Voice turasohoka ukeneye Sami Worship turaza tugakora kuko twebwe nta mbibe dufise twaje kugira ngo dushitse ico Yesu yaturaze nyimba hari umuntu bamufata nta kundi bivana ntushaka kuvyanka kuko bivana n'amategeko yo eglise bari karakoreramo aho naho yo wemeye kuja mu nzu irimwe amategeko wemera kugirani wemera kuyagenderako je navyo si bibi ntabwo twifata nk'intambamye mbega y'umuziki wa gospel mu Burundi mbo kuri bamwe biraba nk'intambamye kuko nko kugira ntushobora kumenyekana wama muri eglise imwe ntibikunda uhimbariza muri eglise wanyu ntibikunda irifo kusohoka ugahura n'abandi ba worship ugahura n'ayandi ma group yo guhimbaza no gutazira kugira ngo nabo ubone ukuntu bahimbaza ushobora gusanga uri ku rugero ruto ugasanga uri ku rugero runini bigaca bigusaba yuhuye n'abandi guhindura canke kongereza bivanye nuko abandi baba bariko barakora hanyuma nagomba gukosora gatoya ni kuri 13 muri Teza nga mu Kamenge uvuze Sami Worshiper na Lightness Voice Lightness Voice itandukaniro riri hehe hagati ya Sami Worshiper na Lightness ni kico gishobora kuba hiki nikitariho Lightness Voice ni numugwi wo guhimbaza no gutazira wo muri eglise indani yego hama Sami Worshiper ni wa urongoye kandi nawe atazira muri eglise indani ariko nkabandi n'umuririmbyi nka Sami ku giti ciwanje
ya bica bisobanuka Yego. kumbure kenshi abantu bumvise korale urabona hari amakorale usanga ahuriramwo aba worship batandukanye Yego. ama eglise atandukanye abandi utora hano Yego. ejo ukabatora n'ahandi yego ni ukuvuga ko lightness ntushobora kuyideplace ngo itware niyo muri eglise iyo niyo muri eglise iri deplace mugabo iyo oya Bisaba ni impusha zo muri invitation ni bya bindi wavuga Yego. ni impusha zo muri eglise ukatubwira hakiri kare tugitegura tukaza ariko jewe 24 sur 24 umwanya umuntu akenereye mba ndi free uburi tayari gukora igikorwa cy'Imana ntegerezwa kuko nico naremewe. umurimo wa Sami ungana gute kugeza ibikorwa bigeze hehe mbega imbere ko turaba ibikorwa umaze gukora n'ibyo umaze gukorera muri kwaya si kwaya ni groupe ya louange d'adoration ya kubera uvuze korale Ego. baca biyumvira zijya zindi korale zirimo abantu benshi nk'abamama abapapa si groupe mufatanya muri composition n'ibindi ni ukuvuga yo yo guhimbaza no gutazira murakoze cyane ibikorwa bya Sami bingana gute kugera ubu ibikorwa vya Sami aho biri turashima Imana uko biri kose tuzadushima aho tugeze kuko aho turi ubu siho twari hirya ejo. Yego. ubu kugera ubu umaze gushira habona indirimbo zingahe amaudio ngahe cyangwa amavideo ngahe video ziriko zirakogwa ndazi mu mbindwi zibiri zizoba zabonetse kuko urazi ibyuma ntibisezerana ubushize naho ndi kuri TV nababwiye yuko zigomba zisohoke ariko base n'abatwihanganiye ivyuma ntibisezerana ariko ape bibaye kure ni mu nko mu ndwi zibiri gusa hanyuma ibikorwa hari indirimbo kwa kati wake niyo video ya mbere imaze kuja hanze ama ndaherutse gukora asiye icoka hariho na ntiwandekeye hasi hariho n'iyindi iheruka gukorwa vuba nise igakwihangana urigerageje kuraba Sami gukora indirimbo mpimbazamana mu Burundi ubona bifise ikibanza kingana gute gukora indirimbo mpimazamana mu Burundi bivana n'umuntu aba ari karakora kuko hari ukora ariko akora kugira ngo aronke inyungu yiwiwe ku giti ciwiwe canke ashaka kugira ngo amenyekane ariko hariho n'uwundi akora kugira ngo akore igikorwa data yamuhaye yamamaze ubutumwa sibyo agasora indirimbo ashaka gusa yuko message ishikira abo yategerezwa kugirane gushikira uyo rero no kuvuga ngo simbona ukuntu cyanda kwishura kuko urumva biri mu buryo bubiri. Ndakunda kwibaza kenshi gospel n'umudiho ukunda gukundwa mugabo ugasanga rimwe na rimwe twavuga ko roveni no kuvuga uburyo wakoresheje butihuta kugaruka ese ntabwo byo bari intambamyi yuko ushobora gukora no munsi nejo hama hirya ntubandanye bibaye byiza ko hezagirwa ku mutima ugahezagirwa no mwisaho byo ntibyo bagwa neza mwe mubikora kugira ngo ibyo mushoboye bon nta wakoreye Imana zo kwikorera amaboko kandi nta gikorwa cy'Imana na kimwe cyakozwe mu kuri n'umwemu kizogenda imfa gusa kuko Yesu yarabivuze ngo muzobihembegwa ngaha ku isi no mu ijuru. Rero igikorwa cy'Imana ukoze ari kugira ngo utange message canke kugira ngo uririmbe kugira ngo abantu bashire mu mpwemo canke ubakure mu vyumviro babarimwo kugira ngo bengereze mu vyumviro vyiza bigiye dutegerezwa kubihembegwa nta ruhombo rutegerezwa kubamwo nubwo bitoba uno munsi bizoba nejo nubwo Imana itokwishura kuri jewe izovyishura ku bana biwanje ndumva nico kituma rero iyo turiko turakorera Imana ntitwiganyira turakorayo tugakora nuko biba kuko uwo kubaza ubunyeneti uvyo uri kurahema ubikurayo ntavuzi voilà none iyo ntaririmba uno musije nawe twari kumenyana kandi n'abandi batari banzi bariko bategerezwa kumenya ni vya bikogwa rero hari ukuntu ukora igikorwa ca data kaguhemba kandi akanatumugirane umenyekana apana gukora wewe nyene ubwawe ushaka ngo umenyekane no bijya nivyo rero bivuna kubera yuko muri gospel y'u Burundi ho uzi ngo uri kurakora ngo
ngo uzoca ngo nawe ngo wisubiza wapi kuko naho ukora concert y'indirimbo z'Imana naho ushira ku bihumbi 10 kwanza 10000 ni VIP 10000 abari VIP canke 5000 ni 2500 none wumva yo kumarira iki Sami jewe ndakunda kubaza jewe ibyanje ndabibaza nta kibazo hama kandi n'abako baradukurikirana hariya nkababariza rimwe ari gihe twishura ibintu tukaja mu buryo bw'umuhemu cyane yego tukanabisigura mugabo ugasanga ntibiri palpable ntibifashe ego oya biba bifashe kubera ko twe turabitahura bimaze ko gutera amakenga niba bifashe okay jero nshaka kumenya gukora aba bakora indirimbo zisanzwe profane arakora no munsi ejo akaronka idiri yo kwamamaza cyangwa kumenyekanisha ibintu ejo agakora igiteramo ejo agasinya na entreprise mugabo muri gospel ibyo ntabwo dukunda kubibona rero irevre turahema izi mpemu turazihema nukuvuga turakorera Imana ntabwo twovyita kuzishura kubera ko n'abanyabyaha n'uri karasambana asambana hema n'uri ko ari bayiba hema kandi izo mpemu akaba kacumura mugabo bikunda uburyo ni gute basi two kwiga muri gospel kuko kuri je ndabifata ko harimo akantu ko kunaniza two kwiga muri gospel wewe ubona byoca mu ruhe ruhande kugira ngo umuntu yakoze gospel na waronka uburyo bw'amafaranga turahezagirwa turaronka izindi nyungu zose zo mu buryo bw'impwemu ariko n'umubiri ubukeneye nimbo waje yambaye agastire antuka gakeneye uburyo bw'amafaranga gospel zodufasha ikizodushikana kugira n'undi wese ari nyuma agira izo nguvu zo kumva ati nanje nokora gospel nkakorera Imana mugabo nkahezagirwa mu buryo bw'umutima mu mpwemu no ku buryo bw'umubiri naho nkahezagirwa inzira zirahari ni nyinshi zo gukora kugira ngo ushobore kuvuma nko abandi bavuma kugira ngo baronke ivyo urondera ivyo bashaka byo kurya byo kwambara ariko naho ni wibagire yuko ivy'Imana bijya barambije abarambiwe batashe kandi kindi naco nico nakubwiye nico kindirimbo naririmbye kwa wakati wake buri kintu cyose kiba ku mwanya wacu urashobora gusohora n'ubu album kandi imeze neza ikoze ku rwego rwo hejuru ariko abantu nibayikunde cyane gose ivyo birashoboka rero uvuze umuririmbyi w'isi uko aririmba nuko twe turirimba sico kimwe urazi ko naho yo kwitanira umusazi hajya akamushiramwe akazungagiza ibintu abantu baza kuryorerwa n'ubyo musazi ukuntu yabikoze bituma abandi nabo bumva kumenga bijya bintu nivyo biryoshe gusumba ariko niwibagire yuko ibintu vy'Imana kenshi vyamabiza mu gihe umuntu agowe goranyumva umuntu akunda ivy'Imana ni umuntu aba afise ikibazo cyangwa undi muntu abikunda ni umuntu abazahana Imana yamukuye adashobora kugenda kure y'ivy'Imana ariko umuntu ahiriwe indirimbo y'Imana naho ibiri kirarengana abona yuko ari bisanzwe ariko muzana izo zindi ndirimbo nyene abona ko ategerezwa yasomye ategerezwa kurondera karirimbo nyene gatuma acangamuka yarosa agafaranga mu modoka yiwe ntashobora gushiramo indirimbo y'Imana atakwishiramo indi ndirimbo mugabo iyo hari kintu Imana yakoze kuri wewe iyo uzahana Imana yagukuye iyo uri mu vyago uzoramuna ari mu vyago Bibiliya ayiryamana yacagaruka ku murongo nico gituma rero ucu usanga indirimbo z'Imana abantu ntibazikunda cyane ariko ubu uya biriko biratuma kubera aya marezo sociaux Imana ibahezagire mwe muri ko murakora ibikorwa kandi bongera umugisha kuko namwe muri ko muratuma bimenyekana kandi n'abantu bariko barabikunda cyane gose rero iyi inzira turimo ituma bikunda ni iyi nyene turimo ibi nyene turiko turakora kuko aha muri ko muradufasha aha deje uri kuranduza kuko hari umuntu ataranze hari umuntu atavuga ati okay ndashaka kumviriza indirimbo ya Sami ntiwandekeye hasi agaca yumva amaze kuyumva kumva amajambo arimwo iyo ndirimbo acayikunda akacayigumiza muri telefone yiwe buri gihe yumva kineye kumviriza indirimbo y'Imana yamuryoye aca gafyonda nuko rero je mbona no bivuga nico gituma rero ibintu vy'Imana tugenda buke twabigereranya kumbure ni oyi niyo none hari inzira zibiri hari inzira y'igihamo inzira nde ngo yagutse ushatse kugenda umuriro utsi imodoka ushira kuri 80 ubushitse ngo hari n'indi nzira iri pembeni icamwa amahwa nyembamba yonze mu kugenda ugenda buke mugabo iherezo ryayo basi kuranyumva iherezo ryayo hari iherezo ry'umuririmbyi
aririmba gospel ari muri niherezo ry'uwo aririmba izo zo mwisi iherezo si rimwe ntibigomba gusa naho bazoba si hamwe nico nakituma namana babwiye none se worondera ivyo ngaha ibiki nibiki ngo bikoze iki kandi nyimba dukorera Imana tukirizwa kwambara dukorera Imana tukirizwa kurya sivyo tukirizwa kurya kandi ko ndakubwire ikintu umuntu abura agapfa ni kimwe nivyo kurya gusa sawa nta kindi kintu ushobora kubura mwisi naho ubura nyoko urarya naho ubura so urarya naho ubura shiriwa umukunda umvuga ati ntagufise sinobaho urabaho mugabo ukabura ivyo kurya nivyo kunwa aho urapfa sivyo nukuvuga bibiri avuga ngo iyo dufise ivyo turya nivyo tunwa ivyo gusa babigizene birahagije kugira dukora ibindi byose reka ndakubaze nawe mu journalist none urapanze yego none warishinzu ukaba wariye ukaba wambaye ikindi kintu mamurondera n'igiki hazwe je ko nza gukoresha ibiganiro tukitwigira voilà none si binyene kandi binavyo nuko twa sasita ni wariye cyane gose nabonye umenga harano waruri yari quelque part ariko ingorane nuko bagenzi bawe bako guhamagara utabazani oyabonye nabo baba bamaze gwabo uje ubuntu urumva rero iyo turiko turakorera Imana tuba turiko turondera kazoza ubwa mbere herezo kuko herezo niryo risumba cyose naho woronkiza imodoka naho bakugabirisi umaze gufuza wayisiga none amande ivyo byose hari ingorane hari intambamye umuririmbyi wa gospel ahura nazo ego zirahari nizobura ego kubera urabona nk'ubu ibi bintu byo kuririmba bisaba yuko kwanza umenyana n'abantu batandukanye kuko nkuko wabivuze nico gituma navuze uburyo bwa mbere bwo kudusapotinga nubu bwo gukora ibiganiro nibwo bituma muri ko muradufasha kandi noneho ubu uya urabona n'umuntu akarimba arashaka kugashira kuri stati ya WhatsApp abandi bakakabona ivyo navyo bimera neza kuko nkuba ari abantu bakoze indirimbo bafise indirimbo zinganuko ariko batarabona uko izo ndirimbo zabo zoja hanze bataragirira ibakwe nkiri twagiriwe n'ubuntu nkiri twagiriwe ryo kuja ahantu hagaragara kugira ngo tugirene dushobore kuvyerekana ugasanga kindi naco yarose burya buryo bwo gukora ziga ndirimbo ariko kubera ubuzima nyene dusanzwe turimwo bugaca butuma adashobora kugirane kubandanya cyo gituma gacanga canga indirimbo yazitanze yaziya numenyesha makuru kayibika hayivuze reka ntaguciriyemwo aha ni kuri Kimamara TV nongere banze ndabibutse kwanza twebwe ibi turiko turabikora ntabwo ari mu buryo bwo kudandaza ntabwo ari buryo bwo kuri kintu kimwe ni kwa kundi gusa twishizemwo initiative kuvuga ati tuduzanye n'abandi no kuvuga critere dukorerako ni uburyo gusa bwo gupostinga ico kiganiro gusa conyene ibisigaye uraza ugafotogwa ugapostingwa indirimbo zawe zikamenyekanishwa n'ibindi n'abandi bose dukorana ama promotion no kuvuga publicité baba bariko barakora ibindi Kimamara TV nitwe bambere tuvyorosha kubera ko turabizi ko iterambere ryawe burya niryo ryanje kubera ko je nakubona kuri driving antuka ntabwo zonsiga kwibarabara rero ututwonese wumva tutujaruzi tuba dutegwa n'ubukene ariko rero ntabwo bamenya ko investisa iyo umaze kumenya ko ni wafasha umuntu canke ugafasha ubundi ejo mukoranye muri babiri yaduza hagera hejuru burya nawe uzagufatwa kaduge muduge mpaka mwese mushike rero nabandi bose bafite indirimbo zibitsa ahantu bafise amafilimi bafise izindi impano urabona impano ni nyinshi nijye utazi ko ari impano kubera ko no kumenya ko ufise impano n'indi impano abose Kimamara TV turabakira turafise brand nini bitwaye Kimamara Agency abose irabakira n'uzumva uzuyimubwire twibandanirize ku ntambamye urangyoheye cyane yego sinumva ukuntu no bivuga ko uri mu bantu ba mbere bashobora kuvuga ibintu nk'ivyo kandi kanagomba nongere kuri ico no mu buzima ugerageze uzugerageza ku munsi basi naho wa mu misi ibiri uzugerageza umunsi ntuhere utabonye umuntu akubwiye ngo urakoze sinzi kuri kurana yego cyane yego ugerageze mu buzima bwawe umunsi ntuhere udahuye n'umuntu akubwiye ati nukuri Imana iguhezagire amen ndabyakiriye Kimamara TV Imana yihezagire amen